umwana yagiye yambaye Chanel en or yambaye gende amasaha ya Dior yambaye neza nyene uravyumva amasaha Dior ariko nyene ndabwira abagenzi banje nti umwana murabe ntakore ku mafaranga y'amarundi kubera amafaranga y'amarundi aramutera allergie ni maka $1 adakoze ku $1 cagira amareji kandi ababwira ati murabe ntiyagira umuntu umwe bicarana mu muduga kubera bica bimugora guhema rero amatwa asumira numva ngo hari umugenzi wiwe ngo yasize ahantu ngo agashakoshi ngo karimwe amahera y'amarundi aca asanga yagakozeko umwana byatanguye yagira amareji birange nahema aramera nabi nanje rero sinari hafi ngo nzana amadolari asubira yakore kurumva bice urumva akoze ku madolari acakira ubwo nyene warasuye mu nda turibaza kumeze neza atakibazo uyu mutima uri mu kibanza cavyo jeune umutima ntushobora kuja mu mutima uja mu ndu uja gukora iki nababaje ko umutima wo buri mu nda muba mutekanye ubu kare kuko mwarambwiye yuko mwagiye Dubai kugira ngo ariko bimuvyibagiza umva umutima ntiwari mu nda ico gihe umutima no mu nda umutima woja mu nda gute jeune ikirundi kiragora aba jeune bubu mwe mwovyita gute kugira tuvuge ko ubu ufise amahoro ndi mu mahoro ndafise amahoro umutima nturi mu nda ariko umutima nturi mu nda nyene umutima uri mu kibanza cawo ko gatso jeune bakunzi banda TV uno munsi twagendeye umubosi aheruka gupoteza umwana gutakaza umwana kwanza tubanje kumusabira ku Mana azomutore tubanje kumusaba ku Mana azomutore mwongere mudufashe kumurondera ariko biragoye abana ba boss kubatora kuko bafise ahantu banyikira bigoye kubaronka ngere twumve tumubaze uko byifashe ko ari karamurondeza yego kugira n'ubutumwa bushoboye gushika kure abantu bashobore kumenya yuko uwo mubosi yatakaje umwana twaramukije kwanza boss ndaba gato oui mutwihanganira aba boss bafise ibintu byinshi bibagora kubwira nuko ajya mahera yihoze miliyoni zingana nta kimwe mutwihanganire bakunzi bacu mutwihanganire aba boss nuko nyene bimeze baguma barondera ku mwanya boss twe tubaramukije mumeze neza yego nanje ndabaramukije cyane ndaho ndakomeye n'abantu bakurikirana ino televizion ndabaramukije nongera ndamutsa n'abagwiza tunga bagenza hanje yego kwanza pole sana mwarapoteje umwana ntimwamubuza aracyariho turabyizeye ne mwavyakire gute kuva mwumvise ko umwana wanyu yabuze si ibintu byoroshe cyane kwakira iyo uzi yuko wabuze umwana ibyo bintu bavuze ngo wapoteje ni kubura je narabuze umwana cyo kimwe boss nico yego nico kimwe ariko nyene urabizi uri umuvyeyi urababara gusa nk'abantu tuba dufise amahera naragiye Dubai ndiyo relaxa mu mutwe ndaraba ko novyibagira biranka ndakoroka katoyi ndaja kakuzuranciramwo indero y'ikirundi ndaja Paris ndaraba ko vyomvamwo ariko biranka ego birantwaye nkino stress imaze kuntwara nk'imiliyaridi nka 13 gusa mwihangane gose igikuru twaza ko umwana yoboneka sasa ubu ikintu mwa muri ko murakora kugira umwana wanyu aboneke cyo bari nk'igikigamuta Interpol yabirimwo Interpol yabirimwo FBI twarababwiye baratubwira amahera twobaho kugira babijemwo umwana wako baramurondera ego nivyo numva novuga nayo aba bapolisi bo ngaha nabo nyene barabirimwo mu gihugu nta namwe baba warabishikanye kugira bashobore kugufasha kumurondera ntufise ubwa ko bayapotere ngaha mu gihugu yiga n'ubundi nuko rega utigeze umbaza ingene umwana yazimiye naho ni wari gushobora gutahura sinabikubagije kubera nako numva mwamurondeje ahantu kure gose je nagiye ntazimire mu gihugu rega umuntu ashobora kuzimira bavuga ngo agatakaye naho katarondererwa no musigitanda urumva arashobora kuzimira ngaha gusa je nkazana abantu bavuye hanze bamurondera none ga boss bizokorohera kuzana abantu bavuye mu mahanga kukurondeza umwana wacu wanyu mu gihugu cacu amahero yitiki ga jeune amahero yitiki amahera turazi ko ari byose ariko no mu gihugu bari kubashiramwe bakagufasha ariko bashiramo urumva umwana ingene yazimiye mbanze ndabikubwira
umwana yaragiye muri house party n'abandi bana babagenzi biwe babagwiza tunga nkanje mu gihugu nyene mu gihugu n'abandi bo hanze y'igihugu. Hama umwana yagiye yambaye Chanel Tanor, yambaye jende amasaha ya Dior, yambaye neza nyene uravyumva amasaha Dior. Ariko nyene ndabwira abagenzi banje nti umwana murabe ntakore ku mafaranga y'amarundi kubera amafaranga y'amarundi aramutera allergie. Ni maka $, adakoze ku $, acagira amareji. Kandi ababwira ati murabe ntiyagira umuntu umwe bicarana mu muduga kubera bica bimugora guhema. Rero amatwa asumira numva ngo hari umugenzi wiwe ngo yasize ahantu ngo agashakoshi ngo karimwe amahera y'amarundi aca asanga yagakozeko umwana byatanguye yagira amareji birange na hema aramera nabi. Nanje rese nari hafi ngo nzana $, asubira yakore kurumva bice umva akoze ku $, acakira ubwo nyene. Numva ari ibintu bikomeye gose bakunzi banda TV, murumva iki kibazo kirakomeye cyane. Kirakomeye cyane. None mwibaza ko yari yo mpamvu yaba yatumye umwana wanyabura? Iyo si yo mpamvu yatumye abura, gusa urumva yabanje aragira amagara make, aragwaragurika. Rero ashobora kuba yagwaraguritse ugasanga yakuye ahantu yagize iki, kuko je nararungitse cortege ija kumutora baramubura umwana. Cortege ndazita izo modoka mwamburiye umwana V814 GGT. Ariko mafise icyizere ko umwana wanyazoboneka. Icyizere kirahari. Hajya amahera ntaca atakora. Warasuye mu nda turibaza kumeze neza atakibazo. Uyu mutima uri mu kibanza cavyo, jeune umutima ntushobora kuja mu mutima uja mu nda uca gukora iki? Nababaje ko umutima wo buri mu nda muba mutekanye ubu kare, kuko mwarambwiye yuko mwagiye Dubai kugira ngo mu byibagiza. Umva umutima ntwari mu nda ico gihe. Umutima no mu nda, umutima woja mu nda gute? Jeune. Ikirundi kiragora aba jeune bubu. Mwe mwovyita gute kugira tuvuge ko ubu ufise amahoro? Ndi mu mahoro, ndafise amahoro. Umutima nturi mu nda rero. Umutima nturi mu nda nyene, umutima uri mu kibanza cawo. Kugatso jeune. Mutubabara aba boss baragoye gose, aba boss baragoye cyane. Kirundi cyabo kibagyanditse kuko barize gose. Boss. Mutubabarire cyane. Umva boss byaba biragoye. On va discuter ça. Gusa numva bigoye cyane. Hama ngirangira nje kunywa kayi berbe. Abantu ba boss twafise berbe niho tunywera icayi. Okay. Hama gufungura saa sita naho? Gufungura saa sita ndashobora kwideplacer kenshi ndaja gufungura i Kigali. Muri arena i Kigali niho kenshi nkunda kuja gufungura saa sita. Mwijoro? Bon, mwijoro je sinkunda gufungura. Urumva nta namwe ugiye usangira nabo mu muryango wawe, uribaza ko je ndiko nibaza ko niyo mpamvu umwana yagiye, kuko ntigera umuha umwanya, ntigera abona umuvyeyi ruhande yiwe. Ushatse rero dutukane rero, ikiganiro kirahindutse tugiye dutukana. Ya boss twako turababaza. Bon, nka journaliste tuba tugomba kumenya ubuzima bwa boss mubayemwo, umwanya muha abana banyu mukicana na famille. Bon, ivyo nivyo vraiment nta mwanya munini nyatwicarana. Kandi umva nikosa ku muvyeyi kubera nasanga ndi mu bintu ndiko ndiruka n'amahera gusa nkibagira famille. Niryo nikosa, ariko uwagarutse je vais me rattraper. Uzoye mujya gusangira icyayi muri berbe nawe nyene? Jana gusangira icyayi berbe. Okay, hanyuma twe turafise icyizere yuko umwana wazoboneka, kuko murumva ko birimwe inzego nyinshi zikomakomeye ku isi ziko ziramufasha kurondera umwana w'igihugu. Hama twagomba gatoyi boss ko twenze tubaronka, murazi ko muri abantu mukomeye, twagomba tumenye ubuzima murakoze cyane. Iki nico cyiza cyo kugendera aba boss, tutaho tabonasaka gift. Cameraman witegurira gift ikomeye gose ivuye ku mu boss. Witeguye. Hama turize ko umwana bazoboneka, turabona ko ubu ngo umutima nturi mu nda gusa ngo ari mu mahoro, ariko twagomba kumubaza twinjire mu buzima ba boss babayemwo. Ndibaza abantu benshi muragomba kumenya ubuzima ba boss nk'aba babayemwo, kuko mwatanguye kumva ko icyata kinwera muhira, ibibanza ndwa mwicaye twe navyo twe tumenyereye kinwera muri berbe. Boss none nk'iyo mugiye kunwe cyayi muri berbe, turumva ko akanya gatoye muba muhira, ne nk'umuhira musiga hasyo ku munsi ingana gute, nk'amayangana gute ku munsi? Namara atari make ni nk'akavalize.
ni nk'akavalize n'amahera simvuga ngo ndasize ngo 2 millions 3 millions ya nakavalize ndavyita ndafata nk'agashakoshi akavalize kama billet de dollars je muhiri wanje n'umukozi akora umunsi umwe ubu ngira mve gukora kuri no TV ngende gusaba akazi ku boss kuko mwumva umukozi wabayeho neza cyane ndakwemereye akazi ndaguha akazi kiki ndaguha akazi urashobora kuzura mfungira ibifungo by'intuze by'ishaka kibazo boss cameraman nzomuzane cameraman yoshoboye cameraman oya utwo tuzi twose cameraman azoza aramanagura amafilme ni bon murumva dutashi tugabanya ibintu byinshi kugendana kugende gatoyi mudakanya gatoyi kugendera mu boss ntugende uko nyene nico gituma igihugu cyacu dukwiye gusenga hakabamwe aba boss benshi kuko mabana ko nka twe na cameraman tugiye twagira umugisha hama boss nta kintu mwumva mwa mugomba kubwira abantu bumvise ko muri mu kibazo abantu nobabwira umwana wanje vraiment umuntu yagiye ameze gute yagiye yambaye gute yagiye mu modoka imeze ya Jordan 6 ya $3000 naga panara noir ya Dior ya $1000 nawo murabu cubibona ari inzobe y'amahera ni inzobe ya mukorogo afise inzobe y'amahera umubonye cubibona aha turabona ko ufise inzobe nyinshi wanje n'inzobe y'amahera ni inzobe nyinshi gusa n'inzobe y'amahera uko nyene ubibona ntuntuke n'ubwanwa ni bwinshi n'ubwanwa n'ubw'amahera bubabunga mwamusa kugira abantu baza tuba dusa umwana turasa uwo mubona yanyandikira kuri Skype Twitter Snapchat bijya bya Facebook we ntavyo mukoresha tukoresha ego murakoze cyane rero ndagiye murakoze kuduha umwanya akayabagu kandi bakunzi banda TV murabona ko twe na cameraman kwanza dutashe tugabanye twaronse akazi kwa boss tuzosaba gusubira gudutevye kuri no TV bye bye.